ntumbero yo gushimira umurundi yitanze agakora ibidasanzwe mu mico n'akaranga gutsimbataza amahoro arama eka no mu bikorwa vy'iterambere niyo civugo uno munsi shirahamwe Forfait Fondation Famille de Djaba baramutse baha udushimwe abarundi bakoze bigashimwa uwitwa Dunia Abed yitanze kugira ngo imico n'akaranga bitsimbatare ariko kandi yitanze kugira ngo ugwaruka rubashe kwiga mu bijanye n'imico bice mu ngoma niwe yashimiwe uno munsi aho yaronse agashimwe ka certificat d'honneur aronka trophée ariko kandi yaronkejwe n'umuriyoni y'amafaranga y'amarundi y'umupira w'ishirahamwe Forfait hamwe n'ingofero suyo wenyene yaronse agashimwe hariho uwitwa Honorable Liberate Nicenzi nawe nyene yakoze birashimwa guteza imbere umukenyezi canke umukobwa w'umutwa kazi ariko kandi yitanze kugira ngo amahoro atsimbatare mu gihugu nawe nyene yaronkejwe udushimwe nk'utwo kurikirana bano babiri uko biganira aho bari baheje kuronka udushimwe akanyamuneza bari bafise. Nakanyamuneza kadasanzwe kuko twe turiko turakora ibikorwa byo gutsimbataza karanga byo kurondera amahoro tuciye mu karanga tubigira tubyisangamwe kuko ni impano twiherewe n'Imana mugo turiko turabikora kumbure bikabonwa na benshi aho bibona rero umwe wese agenda biha agaciro kiwe uno munsi Fondation Famille de Djaba yabigaragaje mu kugene babiha agaciro kumbure bingwa na benshi cyane gusumba mugabo kumbure badashobora kuronka ukugene bashobora kubigaragaza kumva rero turahimbaye cyane kuko ni kimenyetso citeka gitera intege umuntu mu gukora urakora hama abo hirya no hino bakabiraba bagaheza bakabiha agaciro aha rero ni kimenyetso novuga yuko aba muri Fondation Famille de Djaba bo barabaserukizi baserukiye benshi bakenguruka ivyo dukora mugabo ntibije ahabona nanezerewe cyane kuko si kenshi cyane sikirenga abatwakazi dukunze kuronka udushimwe ego narigeze ku karonka k'umukuru w'igihugu no mu karere ka Afrika yo hagati na kabiri kandi ku munsi mukuru w'abakenyezi hanyuma rero turanezerewe rero kubona bashobora kubona natwe ko hari ibikorwa by'igihugu by'amahoro by'urukundo byo gufashanya n'abandi twoba twarashoboye gushikako hanyuma rero ibyo tukaba twagiye tubirangurira mu ishirahamwe mpuzabatwaye Niproba niho twagiye tubikorera no mu karere ka Afrika turafise ico bita réseau de population autochtone et locale pour les écosystèmes d'Afrique centrale aho naho nyene twaraharonkeye agashimwe hanyuma rero uko bimeze numva ari umunezero numva bitera intege ubushimwe rero kuri jewe bunyongerereza inguvu nyinshi mu buryo imyaka nsigaje kuba kuri iyi si nzoheza bikantera intege gusumbaho nocika intege kuko uriko baraba n'ubushimwe nagenda ronka hirya no hino ku isi no mu gihugu hama uno munsi hakaba haboneka ubundi bushimwe bisigura yuko ku munsi hari abanyiyumvira kubera ibi nabiriya byibonekeza nirirwa ndakora kandi biza bifise ico bifashije igihugu ndetse bikanafasha n'abanyagihugu nkaba mpamagariye abandi batwakazi gukora ibikorwa bihesha icubahiro ihanga ryacu bihesha icubahiro igihugu cacu nkujya mu minsi Kayanza urabona ko bamwugururiye uno munsi ageze muri formation muri Tanzania y'imyaka 3 yo guharanira agateka kazina muntu ibi rero badukoreye birugururira n'abandi barundi kazi birashobora gutuma baba intwari baba bahizi mu bikorwa bitandukanye mu gihugu cacu ikindi shimye nuko bana banyiyumviriye ko ndumukenyezi abagabo bari bahari kandi amashirahamwe y'abatwa ni menshi mugabo biyumviriye jewe ku mukenyezi ndumva yuko ari iteka atari ry'umutwakazi wenyene n'iry'abarundi kazi bose ivyo rero ndabishima kandi vyankoze ku mutima cane ntavyo nari niteze urabona nka jewe kenshi mba ndi kumwe n'ugwaruka kubera iki kubera kubakundisha igihugu kubakundisha karanga n'ibindi byose byozana amateka kuva ntanguye kuba umushinga amateka
muri transition ya mbere mu 1999 hanyuma niho twahejeje turashinga ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba dufatanije n'abandi batwa abari ngaha mu gisagara. Hariho Honorable Vitale Bambanza, hariho witwa Honorable Etienne Ndayishimiye, hariho n'uwindi yitwa Sylvestre n'abandi rero bagiye bazira ko, hanyuma turafatanya turaheza turagendera intara kugira tubabwire ikibazo c'abatwa, turakivuga ku maradiyo yaradufashije cyane kugira ngo ikibazo c'abatwa kimenyekane, abantu babone aho bahera kubafasha no kubashigikira. Kuva ico kiringo rero gushika muri 2013 jewe nari nkirongoye ishirahamwe mpuzabatwa Iniproba. Hanyuma rero ndabona nti reka ntangure nkinjure abato nabo batangure bafate umwanya wo kurirongora nkiriho nkibona, kugira ngo dukomeze tubashigikira kandi dukomeze dutereramwo ivyiyumviro n'imigambi kugira ngo ikibazo c'abatwa kizoshikaho gikemuka. Ico novuga nti impano hajya kirazira yuko inyegeze. Impano ko iri kose urayishira habona, kuko iyo uriko urakora ikintu witeze inyungu kitega akashiruka buti ako gashiruka katabonetse utudebukirwa, mugo ubikora kubera ubikunda uraheza ukagira aho ushitse, kuko birabwa na benshi bigakundwa na benshi. Abo babikunze rero niho heza bakabiha agaciro, kandi agaciro kadasanzwe. Urongoye ishirahamwe FOFE ariyo Fondation Femi Dojaba ariwe Minani Felicien aratubwira intumbero nyamukuru yo gutunganya kino gikorwa. Intumbero ni ya yindi yakamo duterwa na leta y'u Burundi yo kugira ngo dushigikire ibikorwa vya leta, kugivuga ngo twese hamwe birashoboka. Natwe rero tubikora kugira ngo dushigikire imigambi ya leta ni twebwe nyene. Ni muri iyo ntumbero turabona yuko tugenda dutera intambwe turavye aho twahereye, kuko burabona n'agashimwe dutanga ko kagenda kaduga, kandi tukizera yuko bizobandanya nyene biduga. Mwababwiye yuko hari abantu baturondera hirya no hino no mu bihugu bitandukanye bashimuye umugambi twatanguje muri iki gihugu c'u Burundi. Tubashimire bakiriho, abantu benshi barawushimye, bariko baraza kwifatanya natwe muri Fondation Femi Dojaba kugira ngo twese hamwe duhindure iyo ngendo yo gushimira abantu ari uko bamaze kwitaba Imana, mugabo tubashimire bakiriho, kandi abo bantu n'abana b'igihugu n'abacu. Twisunga hanini ibintu bitatu. Turashira imbere umuntu aba yarakoze ibintu bidasanzwe mu kwitangira, mu guteza imbere imico n'akaranga by'u Burundi, kuko nkuko bavuga burya imico n'akaranga nivyo bituranga abarundi. Rero muri Fondation Femi Dojaba twabiha agaciro ka mbere. Rero umuntu wese tubona yuko akora yitanga kugira ngo iyo mico n'akaranga by'u Burundi bigumeho ntibizimangane, uyo biradukora ku mutima. Kandi umuntu wese tubona yuko aharanira amahoro y'abarundi bose kugira ngo abana b'u Burundi bose babeho mu mahoro. Ca gatatu ni umuntu ubona yuko akunda igihugu ciwe akagikundisha n'abandi, kuko igihugu ni cacu, nubwo coba gikenye canke kiri mu bibazo bica nk'ibiriya, dutegerezwa ko tumenye ko ari umuvyeyi wacu, dutegerezwa kwitaho. Ivyo bintu bitatu rero turabishira imbere cane gose. Abahawe ubushimwe ntituraba imyaka, ntituraba intara. Twaza mwabonye yuko abo tumaze gushimira bose bava mu ntara zitandukanye, kandi bava no mu moko atandukanye. Harimwo abahutu, harimwo abatwa, harimwo abatutsi, twese turabana b'u Burundi. Ayo moko twavutse tuyasangaho. Washaka tuyaha agaciro cyane muri Fondation. Ico duha agaciro ni izina Murundi. Ubwo rero baba n'ugwaruka, kuko kuba intwari ntibiraba imyaka. Twe twatanguriye kubo twabonye batuboneye izuba. Ubu turibaza yuko hariho n'ugwaruka vy'ukuri gwerekana yuko ari intwari mu bikorwa bakora, kandi turizera ko nabo tubona ivyo bariko barakora mu bihe biri imbere, nabo nyene bazoshikirwa muri Fondation Femi Dojaba. Twamenyesha ko bino bikorwa byatanguye mu 2018 aho uwitwa Mijuru Mathias ari we yatahukanye kano gashimwe
mwaka wa 2009 witwa Kiza Sylvestre nawe nyene aragatahukana, mwaka wa 2020 Joseph Torobeko nawe nyene aragatahukana. Bino bikorwa bikaba yariko bibera hano mu kigo ca INSP mu gisagara ca Bujumbura, bari kumwe na Patrick Page niyo nkuru ku bwa News TV.